burya abarongozi turakwiye kubasengera gose, turakwiye gusengera abarongozi kugira ngo bagire iki, bagumane guca bugufi muri bo, kuko hari igihe Imana ishobora gukoresha ibintu umuntu hama kumva kumengo ni wari arabikora, kandi Imana ivuga ngo nta muntu n'umwe ishobora kwemera ko asangira icubahiro nawe. Kandi murumva ko uburongozi iyo uburongozi bumeze nabi buhuye n'ikibazo, ikibazo gikwirana n'abari munsi yiwe. Murumva ko ari ikintu gikomeye, ari naco gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusengere abatuganza. Haleluya. Dusengere abatuganza kugira ngo ingingo zose bafata zibe ingingo nziza zimurikiwe n'Imana, umuco w'Imana. Haleluya. Nibafata ingingo zituma bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo rwinshi, wowe vyagiye ahera cyane, vyagiye ku ntebe y'inganji mu ijuru, kuko ijuru ryose ari intebe yawe. Mwami Imana ukarambiriza mu isi, kuko isi ari ndava y'ibirenge vyawe. Ndaguhimbazanya guhoraho, uri gitangaza kandi uri umunyabuntu, uri umwizigirwa, ugira neza imisi yose. Niki gitondo Mwami Imana ndagushima ko nzi neza kuri kumwe natwe, kuko nta na rimwe Mwami Imana abana bovuga ivy'ubwami bwawe, ariko nawe ntureke kubana nabo. Kandi iryo sezerano turabifise nk'abana bawe, gukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. Nta kindi kidutera Mwami Imana kuvuga jambo ryawe, nukugira ngo Mwami Imana ubwami bwawe bushike mu mitima y'abantu bose. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje kwemeye kubana n'abantu bawe, hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo wirinde kwishira hejuru, ntiwikwegere uburake bw'Uhoraho. Haleluya. Ni wirinde, kuko hari igihe Imana ishobora gukoresha ikintu umuntu hama kishira hejuru, ukaca usanga Imana bibabaje umutima w'Imana. Imana ndetse ikanaguhana ibihano, igashirako n'ibihano. Reka rero turabe ijambo ry'Imana muri Ngoma za kabiri, dusome igice ca 32, turasoma umurongo wa 24 n'umurongo wa 25. Uko Hezekiya yagwaye agakira. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara agera hafi yo gupfa. Asenga Uhoraho, nawe aramwishura, amuha n'ikimenyetso. Ariko Hezekiya ubuntu yagiriwe ntiyabumwishura, kuko yaciye yishira hejuru mu mutima. Kubw'ivyo ishavu ry'Uhoraho rimuzako no ku Bayuda no kuri Yerusalemu. Imana idutabare. Umva Hezekiya amaze gukoreshwa ibintu bikomeye n'Imana, Imana imuhaye impora impande zose, kandi kwishira hejuru kaba mu mutima wiwe. Ndetse aragwara ashika ku mfiro. Hama umukozi w'Imana Esaya araza aramubwira ati umviriza rero Hezekiya, ati itunganye usezere, igihe cyawe cyo gutaha kirageze. Imana yakuntumye ko nze kukubwira ko igihe cyo kupfa gishitse. Rero nk'umugabo utunganye iby'ubwami bwawe, utunganye ibyo mu rugo rwawe, ndetse utunganye n'ubugingo bwawe, hanyuma utahe. Hezekiya ngo bibabaza umutima wiwe, ngo ahindukire urusika arasenga, arayibutsa Imana, yibutsa ibikorwa vyiza yakoze, ayibutsa ingene yagarukanye icubahiro c'Imana muri Isirayeli, arayibutsa ingene yasambaguye ibicaniro byose byabari barashinze byo gusenga ibigirwamana. Arayibutsa aravuga ati ndubaka ingoro yawe, ibintu byose biragenda neza, abana b'Imana, abanyisirayeli bose basubira guhindukirira, Imana irasubira kuvugwa mu gihugu. Ati none jewe by'ukuri niyo mpaye, ati mu kuzimu hari imirimo noja kugukorerayo. Imana ngo n'ukuri ikogwa ko n'isengesho ryande rya Hezekiya. Isubira utuma umukozi w'Imana ati subira inyuma umubwire yuko ndamwongeye imyaka 15. Hezekiya ngo yumvise ibyo bintu
urumva noneho yikubita ku gatuza yumva ko Imana ari buto afyonda gusa. Haleluya. Ko Imana icyo ashaka cyose Imana igikora, ngo Hezekiya ngo yishira hejuru, ubwibone buramwica. Ubwibone buramwica. Imana ngo birayibabaza cyane gose. Mwumvise ko twahasomye ngo yishira hejuru mu mutima, ngo kubw'ibyo ngo ishavu ry'Uhoraho rimuza ko no ku Bayuda no kuri Yerusalemu. Yishira hejuru ishavu ry'Imana. Ishavu ry'Imana rishika n'abarongoye. Nicyo gituma burya rimwe na rimwe, si rimwe na rimwe, ni iminsi yose burya abarongozi turakwiye kubasengera gose. Turakwiye gusengera abarongozi kugira ngo bagire iki, bagumane guca bugufi muri bo. Kuko hari igihe Imana ishobora gukoresha ibintu umuntu hama kumva kumengo ni wari arabikora, kandi Imana ivuga ngo nta muntu n'umwe ishobora kwemera ko asangira icubahiro nawe. Kandi murumva ko uburongozi, iyo uburongozi bumeze nabi, buhuye n'ikibazo, ikibazo gikwirana n'abari munsi yiwe. Murumva ko ari ikintu gikomeye. Ari nacyo gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusengere abatuganza. Haleluya. Dusengere abatuganza kugira ngo ingingo zose bafata zibe ingingo nziza zimurikiwe n'Imana, umuco w'Imana. Haleluya. Nibafata ingingo zituma ari igihugu, ari umuryango, ari ishengero bija mu kaga. Haleluya. Erega Satani yarashe umutwe abashikiriye umubiri wose. Iyo servita ariko irakora neza, ibice byose by'umubiri biraparangana. Haleluya. Muramaze kubona ngene abantu bagira amavesi, nukwero servita bitanga amaraso akwiye. Rero bisigura ngo abarongozi turakwiye kubasengera, abarongozi turakwiye kubararira kwirondo, tugasenga Imana kugira ngo ingingo zose bafata babe barongowe n'Imana, ntibagira ibintu by'ubwibone. Kuko haraho Imana igutiza ubwenge, ikagutiza icubahiro, ukumva umenga usigaye uri umuntu arengeye abantu bose, usigaye ndetse wararengeye n'Imana. Imana idufashe. Mwibuke Nebukadineza ngo yarubatse igisagara, nukuri arubaka igihugu ciwe mu buryo ngo butangaje, ngo nawe akakitegereza kereka ngo amajardin yari yarakoze hejuru y'igitangaza. Ngo aritegereza igisagara ciwe, ngaravuga ngo jewe Nebukadineza, ngo umugwa wanje jewe niyubakiye ndagatangaza. Imana mwijuru irababara. Iravuga ati Nebukadineza namuhaye ubwenge, ndamuha faveur yanje, ndamuha umugisha wanje, none uyu munsi ariko aravyiyitirira. Bivuga ngo ubu rero ugira ubone ko ivyo ukora atari wowe uvyikoresha, ariko ubikoreshwa nanje. Ngo ifata imutwara mu ishamba, ngo genda kurisha hamwe n'ibikoko. Agenda kubana n'ibikoko mu ishamba. Ariko ngo umunsi Imana yasubira ikamugarurira ubwenge, ngo aravuga ati Imana ni wewe wenyene, ni wewe wenyene ukwiye gushimwa, ni wewe wenyene ukwiye kubaho, ni wewe wenyene ukwiye gushirwa hejuru. Nebukadineza amaze kwirimbura, Imana imugarukana hehe? Imugarukana mu bwami bwiwe. Rero umuntu w'Imana nukuri ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana, ukabona Imana iragutijije amaboko yayo, iragukoresheje ikintu, ntiwikubite ku gatuza ngo uvuge ngo ni wewe, ngo wishire hejuru, wikwegera uburake bw'Uhoraho, ariko uvuge ngo Mana ndagushimira ko jewe umukozi w'imburakimazi unkoresheje, izina ryawe nirishigwe hejuru. Haleluya. Haleluya. Natangajwe n'umukozi w'Imana Rutayisire mu Rwanda, bamushimye gihe ariko baramusezera, bamushingira intahe. Ariko acafata uwundi munsi aravuga ngo izi ntahe, aya mashimwe hamwe ntogaruka ngo ndavuge ngo Mana ndagusubije, ibi byose bamvuze ndabishubije wewe. Aragaruka ngo yabyise ngo gutirura icubahiro c'Imana, acikurako agisubiza Imana, aravuga ati Imana ibi byose sije navyikoresheje, izi mbaraga ntazo noronka zo gukora ibikorwa nk'ibi. Haleluya. Ariko ni imbaraga zawe. Hezekiya ngo Imana iramushaburira, Imana iramushaburira cyane, kubera yikubise ku gatuza, arumva ko we Imana umva ni buto afyonda byose biwe biroro,
umwana rero kamarayika byoroshe n'imbaraga n'amasengesho yewe n'ubushobozi bwiwe bibaza umutima w'Imana. Haleluya. Ariko ngaha hepfo ngaha hepfo ku murongo wa 26 wumve ngene Imana ari nziza. Haravuga ngo ariko Ezekiya yicisha bugufi yihana ubwo bwibone bwo mu mutima wiwe, ubwiwe n'abayuda, ubwiwe n'ababa i Yerusalemu, ngo bituma ishavu ry'Uhoraho itakibashikira ku nganji y'umwami Ezekiya. Urumva Ezekiya Imana ishimwe ko yihirimbuye akitahura akabona ati ibyo niko ndakora sivyo, ahindukiza umutima namuragaruka ijwi ryamwemwera riramwongora ati ibyo urimo sivyo. Haleluya. Arihana. Haleluya. Arihana aravuga ati Imana mbabarira, iyi nzira nafashe si ubu bwibone ntibwari bukuriye nk'umwana w'Imana, icubahiro cyose kigarukire wewe. Haleluya. Hanyuma Imana igira iki? Imana imugirira imbabazi, n'igihugu cyose kigirirwa imbabazi. Haleluya. Haleluya. Rero umuntu w'Imana nagira nkubwire ukuri kose, uba umuto uba ukuze, ndakwinginze ngo ntuze wigere ufata icubahiro c'Imana ngo uciye. Icubahiro c'Imana kibi c'Imana. Haleluya. Ivyo gukoresheje uyishimire, uvuge ngo ndagushima ko uyu munsi wantoranije ukangirira neza ukankoresha ibi, ndabigushimiye Mana. Haleluya. Ariko ntiwikubite ugatuza uvuge ngo ni jewe. Haleluya. Kugira ngo ureke kwikwegera ibyago ndetse ntukwegere n'ibyago aburongoye. Haleluya. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'urukundo, uri Imana yatubwiye kutazokwigera usangira na rimwe icubahiro cawe n'umwana w'umuntu. None nyaguhoraho ndasenze saba imbabazi aho hose Mwami Imana umutima wanje baba wishize hejuru, ndetse na bene data bose aho hose umutima yawe bayishize hejuru, utubabarire Mwami Imana. Kandi ndasaba ngo mwe muyera ukomeze kuducisha bugufi kuri imitima yacu riciye bugufi imbere y'Imana, ko turaze neza ko umwana w'umuntu ntacyo ukora atagikoreshejwe n'Imana. Ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.